ntuzi uko ari kosa ryo kwizera ubuzima. Umuntu none atari capable yo kuba ashobora gutegura anniversaire yiwe, gute yiyumvira ko ashobora gukora anniversaire? Ivyo bintu ni vyiwe. Wewe utegura anniversaire mu bundi urubanza nka anniversaire, gushima Imana ko maze umwaka uri muzima no kugura no kunywa amayoga. Gushima Imana ko maze umwaka uri muzima no gupfundurura amacupa zimvye. Umaze kumara amashure umenye ko ujya muntu muhura akabwira ngo hangura umwana ukana kaca kugabira 1010 canke 20, umenye ko ivyo bintu bizoba biheze. Ugiheza ubijya bintu biherana n'amashuri, uzoca utangura rero kwibuka amajoro waraye urara mu tubare wa mahoteli meza wasohokeyemwo uri kuranezerwa n'abagenzi bawe, ukazubona canke abatama bayarondeye uzobona bagira anniversaire. Nkunda kubibona bafatira ku myaka 25, bwira umubiri wawe ubwire n'umutima wawe nti tugira tumara umwaka tudafungura, kuko nubundi ndiko ndaguhenda ko hari ibintu biti ntica ntikize. Hako rero ngaguhenda ngo tugume mino ntica ntikize, reka ndakubwiza ukuri ko tugiye kubaho umwaka tudafunguye. Iyo ntica ntikize nawe turayihevye, ariko inyuma y'umwaka tuzofungura kandi neza cyane. Birthday is not about your age. Birthday is about your achievement. Bino bintu ushobora kuvyumva cyangwa ukabutavyumva, ariko niko kuri. Kandi niyo mpamvu abantu benshi nko mugwaruka guno munsi ubona yuko bariko baragira iki, ruriko radupfana cyangwa ugwishi, turiko turapfa kandi tugapfa twumva umengo ni sawa, turiko turanezerwa canke turi mu birori. Canke turi mu iki na kiriya, ukaguma wumva umengo nta ngorane. Muri MetaVision biciye muri Talk Business murabizi ko dusanzwe dufise space bisi yose kwa gatandatu kuva isaha 12 z'umugoroba. Tuba turiko turavuga en general, turavuga uko dukwiye kubaho, nuko abantu benshi dukwiye kwitwara mu byo dukora n'ama opportunity menshi. Karibu rero muri MetaVision, karibu kuri Twitter ku wa gatandatu misi yose 18h muri Talk Business. Dukora consultance ku ma projet canke muri business, kuvyumva hama tugatanga imigambi ku bantu bayifuza, bashobora kuba bafite amafaranga mugabo bakaba barabuze ico bayakoresha canke bakaba batariko barumva neza ico bashobora kuyakoresha. Baratwitura tukabafasha kandi tukabaherekeza mu bikorwa bagiye gukora. Ntibaduha amafaranga twebwe ngo dukore, ahubwo bagumana amafaranga yabo tukabaha imigambi bakagenda gukoresha ayo mafaranga yabo, bishobotse tukabafasha mu kubasuiva gushika igihe imigambi yabo ibibaye ata. Hama twebwe nka MetaVision tukabafasha gukurikirana yuko za mpanuro twabaha canke vya bikorwa bariko barakora kandi mu iterambere. Ushobora kuba ufise n'ibintu vyawe uriko urakora mugabo ukaba wumva ariyo passion yawe, mugabo ukaba wumva umengo nturiko biramacingana n'ukuntu ubona iyo business yawe ushobora kugenda. Ushobora kuza tukakugira inama canke tukagufasha tukakwereka aho ushobora kuba wara failing ya business yawe failingiye, hama tukagufasha kuhakosora kugira ngo dushobore kujana mu iterambere. Turatanga formation ku bavyifuza, bifuza cyane ku beneficia canke kuyijukira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi nkuko dusanzwe tubihimiriza abadukurikirana, kuko internet niryo soko risigaye rifunguye. Ndabivuga kenshi, hari abariko baravyumva n'abataravyumva, ariko ukuri nuko igihe cyose uzogenda gusaba isoko canke gukora ikintu kanaka, ukazohurirayo ahashaka yabe muri Afrika canke yabe mu Burundi canke kwisi hose, igihe cyose uzogenda gukora isoko ufise amahera kanaka canke ugiye kugwanira mu isoko n'umuntu afise amahera kanaka canke ugiye no muri business ufise concurrence y'umuntu agusumvye mutahe, ico gihe ntimuzokwigira muja kuri level imwe. Mugabo igihe cyose uzoja kuri internet ukamenya ngo ngiye kuhakorera iki, ngiye kuhadandariza iki canke ngiye kuhakorera umwuga nyabaki, uzogenda kuzokora amafaranga yawe n'undi kana kuri amafaranga yawe, n'isoko rifunguye kandi ritagira concurrence. Karibu rero muri MetaVision tubafashe, karibu muri Talk Business twumvirize. Tugiye rero kuri on the topic birthday niki. Birthday uno munsi ngaha mwa kino gihugu cacu turiko turabona aho abana bakiri bato canke abantu bakuze canke abanyeshure cyane ugwaruka ruri hagati y'imyaka 13 na 25 canke 30
ubona buri mwaka buri munsi hageze ahantu ho twibaza yuko hariho n'abantu bavuka kabiri mu mwaka bariko barahimbaza iminsi mikuru bari mu mapati atandukanye bari mu ma birthday ya hato na hato kandi ubwo bwose n'uburyo bariko baraspendinga amahera mu buryo umudimwe n'umwe budakenewe canke ugasanga nayo mahera bariko baraspendinga sayo bakoreye canke bariko baragora imiryango canke bariko baragora abavyeyi canke nabo ubwabo ugasanga n'utuntu tw'amakotizasiyo hato na hato tudafashe canke tudashobotse nk'akarorero uno munsi urabona uri kuri WhatsApp ukabona ukorokiye muri groupe ya naka bariko baramutegurira birthday ugaca wiyumvira ukuntu umuntu agira birthday iyo reka tuyite surprise kuko benshi barazikora canke bakazikorera abagenzi babo ngo twakoreye surprise na ka birthday ico reka menda gishize ku ruhande ariko uno munsi tugeze ahantu jewe nshobora gukorera groupe nkashiramo abagenzi banje 30 canke 50 nkababwira ko mfise birthday itariki kanaka nkaca ndababwira yuko bakotiza pour le jour de mon anniversaire bagaca bakotiza amafaranga 10,000 canke kurenga none tuzokwa mu magroupe gushika ryari tuzokwa mu magroupe y'abantu bariko barakora ibintu vy'akamaro nkumbure n'umuntu yagize urubanza kanaka ni mariage nkumbure n'umuntu yabuze wiwe izo ni groupe ziri dukwiye kubamwo dukwiye no guterera cyane kuko hari imanza umuntu atikorana none nimwadushiramwo naho amagroupe y'imanza za birthday mubona turiko turajahe biriko biragenda gute rero uno munsi umuntu rero jenca nicara nkiyumvira nkavuga nti umuntu none atari capable yo kuba ashobora gutegura anniversaire yiwe gute yiyumvira ko ashobora gukora anniversaire ivyo bintu ivyo bintu ni vyiwe ivyo bintu ni vyiwe wewe utegura anniversaire mu bundi urubanza nka anniversaire wari urubanza ushobora gutegura wowe ubwawe si ari uvuze ati ngira ntegura anniversaire yanje hama ugatumira ukadutumira twebwe canke n'abagenzi bawe tugaca tuza tukicara tugafungura tukongera tukanwa hama ukatubwira ijambo ry'umunsi hama tugataha mugabo nimba vy'ukuri utari capable yo gukora ivyo bintu ukaba wumva kuri capable yo gukrea groupe kugira dutanga amahera kanaka uriko uratuma uriko urishira mu bibazo kandi natwe uriko uradushira mu bibazo kuko ibi birori vya hato na hato vy'abana bacu b'imyaka 12 na 15 bikreye ingorane nyinshi kuko naganda babwire yuko nta munezero w'umukene nico bituma buri munsi tuvuga duti umuntu wese navyuka arondera amafaranga nta munezero w'umukene rero wewe no gufungura muhira canke mu buzima bwa minsi yose na minerval iragoye mugabo niyo minerval igoye ugaca wowe umwana wa 15 uri ku intebe y'ishure ngo uri mu anniversaire anniversaire natwe abavyeyi canke abavyeyi bandi tugaca dushigikira umwana ngo abagenzi babo bamugirira anniversaire canke umwana ngo yagize anniversaire agaca hitana utwana tw'imyaka 15 bangana 16 17 uduhungu n'udukobwa tugaca tuza muhiri wawe nawe ukanezerwa ngo umwana wanje bamugirira anniversaire no twana ntuzi yo tuva ntuzi na ba papa watwo ntuzi na ba mama wabo bagaca baza muhira bagakubita bakuzura ngo wagize anniversaire abo bana ntubazi abo bana ntuzi imico yabo ntuzi ngene barezwe ariko abo bana nibo bagiye kuba bagenzi b'umwana wawe baje bana rero bujya muhiri wawe nimba uri umupapa uvyumve canke nyuma uri umumama uvyumve baje bana n'abakobwa n'abahungu baba bakiri mu myaka yo gutinya ubwo baba bakiri mu myaka urinza atinyuka nyavyo rero hari ingo nyinshi canke impangu nyinshi hari abana b'abahungu canke b'abakobwa baba badashobora kwinjiramo mugabo umwana wawe nibaca bakreye akantu ko kumukorera anniversaire cyangwa ko kumuyovya biraza koroha yuko bashika mu rugo iwawe akarorero nk'ubu wewe uri umupapa cyangwa uri umumama mu rugo iwawe barabizi yuko atabana cyangwa abantu reka dufate nk'abana b'abakobwa muhiri wawe ufite abana b'abakobwa 3 canke 5 waraciye umurongo yuko atambana b'abasore biyo myaka 15-16 bangana baza gutemberera abana muhira bana babo bava muhira baja kwishure canke baja handi abana rero muri quartier bashobora bo kuba bicariye bakavuga ati kwa naka none twotanga gutembera yo gute bakomba nibishoboka baca bakreye akantu ko kumutegurira anniversaire bakreye akantu ko kumutegurira anniversaire rero wewe umva ugaca bikubwira mu vy'umwana akabikubwira ukavyumva kuvuga abana rero bari barabuze ukuntu binjira muhiri wawe baca baza baje rero umwana acakubwira ati n'abagenzi banje banegurira anniversaire ukuntu nakuriya akarira ama emotion menshi
birakomera. Bagiye bana rero barinze bahinjira ubwa mbere burya neje bazoza uko baramaze kuba bana abagenzi bawe mwana wawe baje muri anniversaire kwa naka nabo bazoca mushira mu gakundi ko gutegura anniversaire yo kwa naka no kwa naka no kwa naka no kwa naka umwana wawe uzoza kwiruturuva atakija no kwishure cyangwa asigaje kwishure umwanya muremure bavuye kwishure biyumvira udupati wa hafi na hafi tw'ama anniversaire yo kwa banaka na banaka amahera batwara muri anniversaire ntibayagusaba amahera cotisation anniversaire ntibayagusaba ntuziyo bayakura mugabo kaguma wumva mu mwana ngo ari muri anniversaire ngo ari muri anniversaire bica bigenda gute nukuvuga abo bana bariko barishira kuri standard ibintu batarashikako wowe rero ejo ni wa canke n'ivyo anashaka gusaba amahera kuja muri anniversaire ko yamwima kuko yamaze kubimenyera azocaja muri vya bibazo byo kuja kuyarondera aho adashoboka ejo canke hirya yejo umwana wawe w'imyaka 17 akagera ibibazo mu nzu ucitangura kurira ngo umwana wanje yononekaye kandi vyagenze gute vyahereye ku myaka 12 ngo ni anniversaire 13 ngo ni anniversaire siyo wamufeteye nta mafaranga wamuhaye ntuzingene riko biragenda ugacitekana umwana ngo ari muri anniversaire ubundi mu mbono jewe yanje uko mbona anniversaire niki anniversaire nabona yuko reka nkumbaza muntu uri kurankurikira wewe ugira anniversaire kubera iki urabutirako abantu benshi baza kumbwira ngo tugira anniversaire ngo kuba gushima ngo Imana yuko tumaze umwaka turi bazima so maze umwaka uri muzima ndavyumva wabigize mu ruhe ruhara kumaze umwaka uri muzima wabigize mu ruhe ruhara okay gushima Imana kumaze umwaka uri muzima no kunywa amayoga gushima Imana kumaze umwaka uri muzima no gupfundurura amacupa azimvye no guspendinga amafaranga angana nuko atampamvu uko niko gushima Imana yuko umaze umwaka uri muzima rero nimba vy'ukuri wewe umaze umwaka uri muzima nyo musenga genda mwisengero usenge canke nimba utagenda no mwisengero usengera aho uri ushimiye Imana kumaze umwaka uri muzima mugabo ajya amafaranga uspendinga buri mwaka muri anniversaire fata ko hereye ku myaka 13 ya spendinga ku myaka 25 zo yateranye ajya mahero zoyicuza kuko uno munsi umwana ari kwishura aragura ikintu cyose wewe wararemaye mu anniversaire kuko nta kintu nakimwe abura mugabo umenye yuko ku myaka 22 cyangwa 30 reka dufata 18 kuko ubu bantu benshi nabo bahiza secondaire umaze kumara amashure umenye ko ujya muntu muhura akabwira ngo hangura umwana ukana kaca kuga 2010 cyangwa 2020 umenye ko ivyo bintu bizoba biheze ubwiheza ubijya ibintu biherana n'amashure uzocutangura rero kwibuka amajoro waraye urara mu tubare wa mahoteli meza wasohokeyemwo uri kuranezerwa n'abagenzi bawe muspendinga mugabo uze gusanga ata kintu na kimwe ugeze ukora cha saving cyangwa ata mugambi numwe ugeze ukora canke uze kumara amashure udafise yujane yuva udafise n'intango udafise n'iko cutangura kuyumvira ya mahera wagenda spendinga hace haza ca kintu ngo iyo namenye rero abantu benshi nk'ugwaruka turiko turapfa kumva yuko kugura ibirato bizimvye ariko ari wo mugambi kwambara amapatara azimvye ko ari wo mugambi kuja mu bubare n'amanniversaire ko ari wo mugambi mugabo mwumve yuko turiko turapfa turiko turica ivyumviro vyacu kandi cyane kuko iyo uri kuracelebra ikintu wagizemo uruhara biryoshe gusumba kuba uri kuracelebra ikintu bakugiriyemo uruhara umaze umwaka uri muzima twereke ico washitseko ubundi muri anniversaire niki muri anniversaire wari ukwiye kudukoranya ukatugurira tukanwa canke jewe nkabagurira mu kanwa nkaca ndababwira ende truwa ico nashitseko muri uwo mwaka muno mwaka 2024 nari mwabi na biriya 2024 narakoze 2025 nageze ngaha nivyo wari ukwiye kutubwira ndabakara kurero kamwe ni ubazo ko kubera iki abana babakire abakire bakorera mu anniversaire abana babo kubera iki bavuga yuko ari utubanza tw'imiryango umukire kanaka akorera ka anniversaire umwana wiwe kugira ujya mwana babakorera na anniversaire unashima ku mwaka kuva ku mwaka mu gihe gito baca batumira utwana two kwa naka mugabo famille n'umupapa canke n'umumama hari abagenzi ba famille bajye bagenzi ba famille rero batumira bagasha bazana utwana twabo tuje kuririmba joyeux anniversaire nukuvuga tujya twana ni nkuko baba baje kutwereka akandi kana ko kwa naka
kugira bariko barakura bamenye ko uwo babantu mama naka bamwe babona muhiri wabo ko nawe naka ujya mwana bagende bamurabe canke bamubone kugira ngo bakure bazi ko kwa naka hariho umwana bangana bakure muri generation imwe kugira ngo nimba ba papa babo canke ba mama babo bazoba batakihari bajya abana bo bazogumana urukundo bazobe bazimanye bavuge tuti ba papa barakorana bino bintu canke ba mama bari inshuti nakwe dukomerezeho ubucuti mugabo twebwe turagenda kubikora nta rezo nimwe gusa turiko turacelebrating ku myaka 12 dutanguye kunywa amayoga dutanguye kugira ibi na biriya imico mibi ngo turiko turacelebrate ngo anniversaire kugira dushike kuki rero uzobona abantu abatama tuje ko batama duvuza abatama tuvuza abantu bayarondeye bayafise nta muntu hayafise uzobona mwiza wa muteyage z'urutavanako zitagira umutwe n'amaguru ngo anniversaire cyo bituma uzobona bayafise mutama kore anniversaire umutambukanye wiwe umufasha wiwe akamukubitiko nta kimuduga canke ikindi kintu chaka muhitegeye kuja muri indege kuja muri vacances no kubera iki abariko arashimira wa mufasha wiwe ati uyu mwaka waramfashije muvyeyi wamfashe neza byagenze neza umwaka uraheze turi kumwe kandi nageze kwa bina biri vya bikorwa twariko turakora havuye mu muduga wow ushasha twariko ntaga kuvuga ngo bagenzi ba mabuja canke bagenzi ba mutama babona ko mutama ariko atera imbere mu ntamba iyo nsiguro ya anniversaire hama ukazubona canke abatama bayarondeye uzobona bagira anniversaire nkunda kubibona bafatira ku myaka 25 uzobona bagira yobire jibire ya 25 umupapa n'umumama bamaranye 25 akana babwira ibanga rero mwakijya kintu mutama a 25 do mariage umufasoni wiwe arateguye jibire chahamagara inshuti n'abagenzi acahamagara babatama batanguranye srago kuva muri ca gihe cy'ubuto kandi benshi muri bo nabo barayaronse imiryango yagiye yunguka muri business imiryango yagiye yunguka mu mamanza atandukanye abantu bagiye bamufasha mu bikorwa kanaka aca batumira bagaca baza Zehe A25 do mariage nimba vyagurakunze agaca aronka uruvyaro kare kuvuga umwana wiwe ashobora kuba afite 24 wa mbere canke 23 canke meme na 25 nyene aca tumira rero batama inshuti z'umuryango bakaza muri iyo jibire ibanga rimwe vya kintu niyihe mutama impamvu nakubwira nti birthday ntabwo ari kibazo c'imyaka ahubwo birthday yari kuye kuba umuntu ariko yarakwiye kuba ariko araraba achievement araba ibintu yagezeko impamvu rijya myaka ubayi celebrating abantu benshi uzobona yuko ni gake uzobona abantu bariko uretse twebwe buno munsi mugabo abo batama bazibanga y'amafaranga canke bazibanga giterambere bobo benshi uzosanga bakora jibire guhera kuri 25 do mariage no kuvuga iki rero abafisa imutama afisa abana batanu Humbure akoze jibira 25 canke ya 30 nimba ya 30 ifitiye abana batanu wa mbere afite imyaka 28 aho mvuze ni nyomba ya 30 canke nimba ya 25 wa mbere afite imyaka 24 no musi umwana wa 24 arahejeje back kuvuga muri babandi batanu nimiburi buri wa nyuma ashobora kuhejeje amashuri y'injiye muri kaminuza adizuita kamacha kora jibire acagarara hagati bana batatu ngaha n'abandi batatu ngaha yaduhamagaye twaje kwa mutama gusoma rero mutama no kuvuga ngo uze bumviriza amajambo avugirwa hajya hantu mutama aravuga ati twahuye na naka kunuku kiriya gihe musanzwe bo kubari nko kuronuvera mariage iriya mariage bageze kiriya gihe nkumbure bakagira mariage batipfuza kuko ataburyo bwari buhari canke nubwo buryo bwari buhari mugabo ntibwari bwinshi kubari nko kuronuvera
iriya mariage benshi wamubona yuko ari ni gusanga umudamu yambaye ikanzu ya mariage. Rero uzokumva ijambo avuga ni Mutama twaragize ukunuku twahoye kiriya gihe twarungutse turafise ibibondo wa mwana mukuru n'uyu uramurabona turi muri sama. Iyo ni ijambo rya Mutama. Umukuru naka ahejeje wa muhungu ahejeje urahejeje master mu Buhinde. Wa mukobwa nawe mukurikira yaramaze imisi ari muri Etats-Unis nawe nibaza yuko umwaka uzaheza. Umwe nawe wa gatatu yari yagiye mu Bwongereza ntiyari kariga. Wa kane nawe yaragiye mu Bufaransa. Hewe nawe ni wa muhererezi nawe agiraje muri Chypre. Agiraje muri Chypre. Hacavuga ati rero bana aba nibo aho irumva haje kutubwira twebwe batumire acaje rero kuri babana rero bana aba mubona ngaha n'inshuti z'umuryango aba nibo twakuranye nibo twabambaye hafi gihe ukuna kuriya nibo twagenze dusabana ibi na biriya akavuga akabwira abana abariko arakora iki rero nukuvuga twebwe twagiye muri birthday muri Jibire abariko aradupresenta vya bikorwa vyiwe byose yakoze kuva ari kumwe n'umufasha gushika ku myaka 25 akaca twereka umuryango afise no musi nk'abana biwe batubwira iyo bageze kubera umva barasanzaye baragiye mu mashure ahandi nkumbure baraheje n'amashure baca bagumayo bariko barakora ariko atubwira iyo bari kubera iki ntitukibabona mu kibano canke ntitukibabona hafi na hafi mu manza z'imiryango akibana nawe urumva ko abapresenta twebwe twakuranye twabanye na Mutama mu myaka yose. Rero impamvu bikora ivyo nukugira ngo bajya abana abereke inshuti z'umuryango kandi utibagiye ko Mutama twebwe dutumye ko natwe twaje tuzananye niki n'abana bacu nkumbure naka nawe umwana wari mu Bushinwa undi ari mu Bwongereza barahuriyeyo na wa mwana wanaka abo bana rero bose baba bari ngaho ni retrouvaille ariko arabereka abana biwaho bageze naho wazanye abana babona naka bajya abana rero baba bariko barabereka bwa bucuti abavyeyi bunze inshuti z'umuryango akacabereka ati namwe rero muze mugende nkuko jewe na mama wanyu vyagenze nuko urabona turacari kumwe namwe muze mugende nkuko. Rero ikindi kintu haje bari karakora Mutama kubera ko ababona yuko ari karakura abari karategura muri business yuko bari abana ejo ni yava mu France cyane yava muri Etats-Unis azoshashikira muri company kwa naka muri entreprise kwa naka ko nakarafisa entreprise kumbura abana be barashari bake akeneye umuntu w'umwizigirwa aza kujera entreprise yiwe yamaze kumva ko mwana wanaka yajeje kwiga hehe mu Burusiya mwana wanaka yajeje kwiga mu Bushinwa direct wa mwana yareje kuronka connection y'akazi byaheze kandi mu muryango atangorane nimwe no kuvuga ngo babana kandi akababwira nti inshuti ni nawe jewe ntakihari jewe Mutama nk'ubu neje ushobora kuvyuka ngasanga mugasanga vyaheze aba Batama nibo muzohamagara mu muzokwikorako ngena zoba ndahari niwakenera ijambo uzorituma Mutama nk'abo Batama nibo uzotoramo babatama bazoja kugira iki bazoja gukwera abatama nibo uzotoramo babatama baja kugira iki kukuvugira ijambo hano kanaka ni wanagira n'ikibazo mu buzima uze witure banaka nivyo rero bituma zijya Jibire ziba A25 canke A30 ubwo batazigira mu myaka 5 canke 10 uretse twebwe dushupara uno munsi tutazije turimo. Rero no kuvuga ngo birthday canke Jibire ni achievement ni achievement ntabwo ari imyaka maze imyaka 10 mbana n'umugore maze imyaka 25 mbana n'umugore murano okay mbana n'umugore maze imyaka mbana n'umugore none nyene murabanye none mwageze kuki mwarahukanye nimwahukanye mwarakoze mwarungutse zagenze gute nivyo bintu rero mvuga ngo jewe nka jewe ariko uko ndavyumva aba bana bacu bariko baraja mwabi ibintu vya anniversaire za hato na hato bakereye utuntu twa hato na hato tutagira umutwe n'amaguru mbega twebwe tuzoshika twebwe n'abana bacu tuzoshika kuri level yo gukora Jibire d'or aba bana bari muri ibikweri ntabwo bazoyishikako twebwe abana bacu turiko turabategura kwiki kintu canke twubu bwacu turiko turitegura kwiki kintu ko twumva ko anniversaire yo celebrating umwaka uheze
abazena abatama nabo ba celebrating imyaka 20 bamaze babana n'abafasha ariko batubwira achievement natwe turiko turayanywa mayoga mwumva bote rero hariho ibintu tubona tugahora ubwana wa Bibiliya ngo murabikora nkahora mukibaza ko muhwanye namwe natwe hari ibintu dukora ubuzima bugahora tukibaza ko duhwanye nabwo ariko ubundi ubuzima inyuma yo kubikora uzodusira ibanga inyuma yo kubikora ubuzima bwo buzotwereka ibindi ubuzima ntibumenyego my friend ntuzi ukora ikosa ryo kwizera ubuzima ntuzi ukora ikosa ryo kwizera ubuzima uno munsi nimbona biriko biragenda neza ahubwo ni wibaza ukuntu ejo vyogenda neza gusumba ariko ni wasinzira ejo bizotora ibindi ya bo muri make rero nico jewe numva ko twari dukwiye kugenda nuko jewe numva ko twari dukwiye gukora twihutire gukora amaboko mu mpuzu no gukora twumve yuko amafaranga atarayo guspendinga twe dukunda muri MetaVision dukunda kuvuga ngo invest more than you spend. Niwe investisa menshi ejo uzoga ivyamwa bikwiye ariko niwe investisa make ejo uzorira ukoraja mu nzira y'amahonero rero ndababwire kino kintu twebwe bitunanira kubwira ubundi umubiri canke ubuzima canke mentalite y'umuntu wewe ubwawe urashobora kwirema ariko twebwe bitunanira kubwira umutima wacu n'umubiri ati mutima wanje canke mubiri wanje nubundi ndabona yuko utari kurafungura canke ndabona ko utari kurafungura neza reka rero ndeke kuguhenda yuko uri kurafungura ahubwo reka ndakubwiza ukuri ko tugiye kumara amezi 3 canke 5 canke umwaka tudafunguye abumva baraza kumvira ko ndavuga tumara amezi 3 5 canke umwaka tudafunguye aho ni esprit yawe uri kirenforma umutima n'umubiri ariko inyuma y'umwaka tuzofungura kandi tuzofungura neza ico kintu no mara kucumvisha cerveau yawe nta nkeka uzoburi kuraja mu nzira y'iterambere bwira umubiri wawe ubwire n'umutima wawe nti tugira tumara umwaka tudafungura kuko nubundi ndiko ndaguhena ko hari ibintu biti ntica ntikize hako rero ngaguhena ngo tugume mino ntica ntikize reka ndakubwiza ukuri ko tugiye kubaho umwaka tudafunguye iyo ntica ntikize nawe turayihevye ariko inyuma y'umwaka tuzofungura kandi neza cyane kandi nta nakimwe uzoba kandi umwaka uzomara kandi umeze neza ico kintu rero washobora kucenforma ubuzima bwawe na cerveau yawe uzocubaho neza aba batama tubona ntibabishitseko kuko basesaguye nk'ibitiriba turakora babishitseko kuko bafashe umwanya wo gutubika umukanda bakavuga ngo uno munsi ivyo kurya turabihevye iyi ntica ntikiza nundi ntazotugeza izotwica kandi ntituzokira reka rero duhitemwo ahubwo kuvuga ngo tudapfuye turakira duhitemwo kimwe swati ndapfa swati ndakira ufata ingingo rero kuvuga ngo uyu mwaka wose sinzojya mugabe nyuma y'umwaka nzojya kandi nzojya neza dukunda kubivuga yuko nta mahera namwe umuntu adashobora gukora investment cyangwa adashobora gushira muri investment ahubwo gusa we taking umwanya wawe wihekihe wihe no kuntu ugiye kubikora ibindi byose bizogenda neza ya nimba ucimye video cyangwa ukaba wumva yuko hari icyo ushobora guterera genda muri commentaire wandike ijambo gem muri commentaire canke ugende hajya hakoregwa gem na partage ushireko ama like kugira tubone yuko hari ico twobandanya hanura canke tuganira kubijanye na changement de mentalité kuko nimba utarahindura imyumvire cyangwa uhindura ibyumviro nta terambere urikoraga namwo urikoraja mu nzira y'uno munsi wumva yuko uri mu munezero uryohewe mugabo yuko ejo uzogira ibibazo ya ni young billionaire nkuko musanzwe munzi aha naho ni muri MetaVision tuvuga business dukora business karibu mudusange ku biro
biri kuri ni muri Gihosha ariko ubuduze uvuye kuri Gare du Nord nk'uduga muri Rompo iwabo n'abantu hanyuma ukaduga ugeze neza neza hakorera Limitel ugaca winjira mu kino gipangu dukorera indani uzocubona biro iriko amaotokora ya Metavision na WeTalk Business. Ntimwibagire kuraba umu jeune yiteje imbere canke ariko aragerageza kwiteza imbere ari we yaduhaye ingabire yino mipira mubona yanditse iriko logo ya WeTalk Business, afise brand yitwa Kazima Imana Nkunda. mu mugane turaza gupininga Instagram yiyo muri commentaire kugira ngo abashaka gukoresha ama brand, abashaka gukoresha imipira, abashaka gukoresha amashapo, abashaka gukoresha imitaka, brand yose ushaka gukoresha arabikora kandi neza ata kibazo na kimwe kandi akabiguhera ku gihe. Ciao.